umaze imyaka 2 ngaha nta n'umwana ari muri urugo nturavyara n'umwana numwe hakoje ntanga zambura umuntu anyakira yaba yari kuba hari umwana yonyakiriye basi ariko nawe nari nizigiye ndatango wagiye kwahirira imbeba zigendera hasi.
Sawa. Yo, very good. Mvuye kw'ishure sha. Yo, izuba riranyishe. Gute nowe? Urazi ko impene zatamu n'umwe yigeze azahirira. Je mvuye gukora examen kw'ishure, sinzi nuko zanariye. Nari ndabizi nari niyo mpamvu nazindutse kuzahirira. Asha ndabona n'ukuri wagerageje nere nkubagesa ngabe. Nagiye hakiri kare urabona ko ivyatsi byo ngaha mu gisagara biragoye urazunguruka nyene ukazunguruka n'amakare Aha narusha. Asha ni hatari none wewe ntubona ko uri kurarengera umugabo wawe. Umugabo wawe kuza gutunga zirya mpene na zirya mbere umugabo ntiwumva. Ubu niwo biheba beri hari ikintu ubuze muri rurya rugo. Ndakubwira ikintu Ganade. Ugenda kubwira kubaho wicaye. Urindira mugabo arasuma aranyambika buri kintu cyose urindira mugabo aragikora. Ubaza ngo ni ibintu byoroshe. Nirugura ari ruguru umugore araja mu murima akarima umugabo nawe akagenda gututura ibitoke hamba bagahuriza hagati. We nawe ngo nicare. None umugabo wawe ntagusumira gaberi arakwambika aragusumira nta kintu kimwe ubuze. Kubera iki none utamwumvira amajambo akubwira. Genda byumva aransumira nadi kandi aranyambika ivyo sinavyanze. Ariko umenye yuko kubaho wicaye uri umuntu w'umugore mu rugo namakosa utigute na nkubu ko umugabo ashobora kugenda ntagaruke. Sivyo? Akagenda akagira nka accident yego sivyo ndamwipfurije ariko urazi yuko byama byashitse. Sivyo? None ubona gashahu waramenyereye kwicara buri kintu cyose baranzanira wacubaho gute. None zirya mbeba zizoguha ivyo urya canke ivyo wambara zirya mbeba zigufashije iki? Mbora zibanga no kwibira. Urazi ko zirya mpene mfise harya zavuye muri zirya mbere. Zirya mpene zose ubona harya zavuye muri zirya mbere. Ayo umugabo nawe araraba ngo nudushurwe two mu nzu ngo nutuntu turamuryohera ngo nutuntu tunga ahubwo rero wewe icyo no gusaba uragende ungumirize ibanga ntagire umuntu numwe uzigera ubwira ko zijya mpena ari wanje urumva uze wihorere ungumirize ibanga umwanya wowe uri kwishuri uri mu examen jenze ndiyaranja mvyuka kare genda ndazahirira nzoza gusa mpengera gusa giye nanje cyamvyuka nje kuzihigira ibyatsi hama ungumirize ibanga nawe bijya ububeba bwo nta na kimwe ko nawe rekara bubona mwira buramuryohera ko yatumeze nyene nk'utuntu tw'udushurwe muhira turamunezera nayimpena zimenye ko ndazifise yo no yabona wowe urangomiriza ibango ze wihorere naho zizosonza ukabona nta mwanya ufise wowe uzi ukabuka ntuzoza muhira ngo uze kuvuga ngo impene zirashonje avyumve oya urahore je gusa nzoza ndiyaranja ndondera ivyatsi ndazizanira Ibyo ntivyoroshe je nzo kugumiriza ibanga nkuko binsabye mugabo nta muntu azahirira ndose umwanya nzozahirira wowe urose umwanya uzorazana ivyatsi uzigaburira je ndatashe nari mvuye kw'ishuri nene shana rabo bintwarire cyace nta ukuntu nambaye no fata ivyo vyatsi byawe bizana ngenda kugaburira izo mpene zawe je ndatashe none cyusiga dingira kugenda Kajogo. Bwana. Yuko ujagiye. Yasikana hanagiye ugiye mu bana. Narakaruka gushikana. Sawa subira mu kazi. Ngo hano. Uvuye he ibi nibiki? Siwe ndiko ndabaza. Ndiko ndakubaza uvuye he ibi nibiki ubikuye? kwahirira imbere Kwahira? Jessica nawe mu rugo nkashika nkavuza induru nkaca muri salo mu cyumba muri corridor mu gikoni nkakubura ngo wagiye kwahirira imbeba. ko ntarimenyera utankiza isaha Twaravuganye amasanzo zandatahirako. Hasi mu rugo iwanje si nta masanzo nshaki. Umaze imyaka 2 ngaha. Nta numwana ari muri rugo nturabyara n'umwana numwe.
hako je ntanga zambura umuntu anyakira yaba yari kuba hari umwana yonyakiriye basi ariko nawe nari nizigenda cyangwa wagiye kwahirira imbeba zigendera hasi rega je ubwo bubeba buramfitiye akamaro we namba ubona atacu bumaze je burafise icyo bumarira akamara ka imbeba zigufitiye gusumba jewe umugabo wawe wabuze iki kugira uje korora imbeba izi mbeba uzogurishamo mu miliyoni ryari imwe gurangaye kujya uzogurishamo mu miliyoni ugira ikindi kintu ukora umvuriza rero dusezeranye ejo sinzo ntaenda zisanga ngaha nakajya kazu kazo nzosange hera tagahari sawa kukubabarira niko ntasubira kubona kajya kazu nazijya mbeba ngaha nece ndabujana warabutse ibintu ukora kuguze korora imbeba warabutse ibindi ukora atari korora imbeba babarira basi nakubwiye kukubabarira niko ntazakuzibona ngaha je ntashe nk'umugamba nkeneye care bangeneye umuntu anyakira nkatanga mva ngo ngeze mu rugo iwanje je rero nashe nguma ngo agiye kwahirira imbeba ivyo nibibaho nimba ushaka ko duteka bishe izi mbeba ntazo nkeneye nimba uzobaga nimba uzokurisha kandi uzibaze ngaha nta nizo nzorya nazo nzoryako turavyumvikanye Shelly, baby. Wahani. Zagenze gute kumengura umeze kuba kade Sasa vitu gani? zanire naba kwanza ngaha Sawa boss. che zagenze gute kumengo umeze kuba Borpa profesor ruri hino Mviriza she. Nibaza ko ikibazo kiri kuri urupapuro nta nyishu yacu ufise. ariko nubwo ntaba ndayifise ndakeneye kubimenya ko biri kose mbarira Umva sheri ndakubwiza ukuri. Ndakubwira uko byagenze. Urazi yuko nakubwiye ko nirirwa kwivuza uno munsi. narinda Ampime kugira menye ingorane y'indwara mfise nuko yovugwa. Bantoye ikivyimba mu nda kandi banyandikiye ko operasiyo y'ico kivyimba itegetswe kubera muri Kenya. Aha rero simbona na kimwe, simbona uko bigiye kugenda. Urazi baheze amezi 5 ntakora. Urazi ko na credit y'inzu ntituraza kuyishura naho hasigaye amafaranga make. Aha rero simbona ukuntu ubuzima bugiye kugenda.
aho kivyinzu byo kwanza burabiri depoje kwanza ku ruhande ndiko ndakubaza bagusabye amahera ngaye kugira uvugwe ukire ivyinzu burabireka Shereka tubireke ko ndaza amafaranga nayo tugo turaronka. deka kundusha mbwira amafaranga nangaye nzoterereza basa abagenzi nambo wowe nyambo utagira abagenzi je nzoterereza biwanje Umviriza amafaranga agira kuri 10 million. Ko nashembaza umuganga nyene yampaye ordonnance ndamaze ko vyongenda vyose gushikayo yambwiye ko ibitaro vyabo bisanzwe bikorana n'ibindi bitaro vyo muri Kenya. Yambwiye ko vyo tware miliyoni 10. none vraiment 10 miliyoni yo mafaranga ni menshi bidahera kuvina yari yenda kubaza miliyoni 10 ndoza ariko ziragutera kumerwa gutya Abagore mwe niko mwabona benga ibintu byose biroroshe. None miliyoni 10 turazikuraho ubona ubukene tubaye. none izo miliyoni 10 nukuvuga yuko ari tayari bizoba biheze uzoca umera neza Yambwiye ko 10 million byose kugenda ukurikiranwa hariya operation byose gushika ngaruke miliyoni 10 byohura. amafaranga je ndashobora kuyaronka ayo mafaranga je ndayafise izo miliyoni 10 bariko barakwaka je ndazifise Ngaha munzu we igihari nuko ndakubwiye yuko amafaranga ahari ikintu gihari we no kwitegura hama ukaja kwivuza amafaranga arahari kashagutse. ndakakufyina ubona yuko ndi umwana muto yaho no gufyina atako mfise amahera yo kukuvuza atayongera Bano kunkina ku mubyimba sha. naho bavuga ngo abagore turafise ijambo Ukirika ndavyemere. Ari hehe? Apana munzu ari he mbwira ahantu ari je ndavyemere. nkaba yari mu nzu ntavyo ntiwavyo kwemera Yanzu nije ndayigaba ikiriyo cyose ndakwiye. okay umviriza amafaranga basi ndakubwiza ukuri ahantu yavuye sivyo kira ntega manda Ndakubwiye. urazi ko natunze utubeba ngaha twatubeba wigera kumbwira ngo sohora ngo jana ngo sinkene ngo ngaha urabyibukaho Ndavyibuka kandi nisaba ko wanyumvirije ukatujana. sawa byiza kubyibuka zijya mbeba nizo zavuyemo ayo mafaranga ndakubwiye ko mfise uti byagenze gute uri kuratwenga zijya mbeba zavuyemo impene zijya nyene wanyirukananye zijya mbeba zavuyemo inka ikirenze kuri ibyo nijya alimentation iri hajya ahantu ukunda kugurira umukate wamuvuga ngo umukate waho ngo bari we bakuzanira ijya ni iwanje ijya ni iwanje Wakize ibyo byose ntiwambwira jewe umugabo wawe. nenda kubazishe uravye ukuntu wanyirukananye zijya mbeba uravye uburyo wanyirukananye zijya mbeba gushika naho umbwira ngo nta n'umwana ndavyara kandi uzi ko nanje umwana ndamushaka ukaca unyirukana na zijya mbeba kuki nari guca nkenyera nkazana n'ibindi nkashira ngaha nirinzi ingorane niyo mpamvu ntabizanye ngaha Ipanye imbebe buri nzo zavuyemo 10 million. ico kirundi nticyumvikana Ndazi kutombesha. Ikintu cyo novuga kandi noshima niko ushimye kumbwiza ukuri. Iyo ushaka ayo mafaranga yakuze yakoresha ibindi by'iwawe ntanazi ariko ushimye kumbwiza ukuri kandi utabaye n'ubuzima bwanje. Hari igihe twebwe abagabo usanga twiyumvira ko umukenyezi atakintu yokora gushika yashika ku miliyoni 10 ariko ndabonye ko bishoboka nkuko wabikoze aya mafaranga akaba agira kizi ubuzima bwanje. Umbabarire igihe cyose nakubwiye nabi kuri zijya panya zawe urumva ko zavuyemo ikintu gikomeye cyane. sawa shiri nta na kimwe n'ibisanzwe nta na kimwe iciza nuko amafaranga abonetse yo kuja kukuvuza ahubwo icyo nsaba Imana nuko wagirirwa imigisha kazogenda ukavuga ugakira ukagaruka amahoro.